igihugu kidahana haba akajagari. Ako kagwi nigasambuke ubunyene kasubira kukumva. Okay, iyi ni Burundi News TV. Wowe urinde? Nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gushikira kuyavugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini, kandi abakengurukire mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona arakazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi. Turazitangurira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko havugwa amakuru akomeye cyane ajanye nuko umugambwe CNDD-FDD uriko urarondera uburyo bwo gusambura umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL. Kuri ubu ngubu agatorwa sarageramiwe biruko mu nyuma zuko kandi ku nyubako y'umushinga amateka agatorwa sa kaba umurongozi w'umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi haraye abitwaje ibirwanisho na cane bikavuga ko ari abo mu karwi k'imbonera kure. Uyu mugoroba kwirigenekerezo rya 8 myandagara umwaka wa 2023 arahejeje kuturungikira ubutumwa bukomeye cyane, aratabaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Neva ni kuzihemvo. Ivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko nkuko byavugwa ku munsi w'ejo habaye ikoraniro kaminuza ku biro bikuru vy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyapfundikiwe mw'iyo nama harimwo ko umukuru w'igihugu ategerezwa kugira ikigongwe kugira General Guillaume Bunyoni arekurwa atahe. Kuri ibintu vyahejeje guhindura isura, nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahiye ararengwa ko uzohirahira kugira ingingo afashe kuri ico kibazo azibonera ivyimbwa yaboneye ku mugezi. Niki catumye umukuru w'igihugu afata ingingo yo kwisubira ko hari amakuru akomeye cyane yo mwibanga ntangere yahejeje kuja hanze. Ayo nayo uraza kuyumviriza idonido biruko mu nyuma zuko ku munsi w'ejo haba umubonano ukomeye cyane w'abakenyezi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hafashwe ingingo zikomeye cyane na cane zigira ivyo zihindura mu butegetsi bwa Gitega. Abo bakenyezi barafise nguvu ki? Ivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Zimwe mu ntwazangabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cane zitihweza ivyuko General Guillaume Bunyoni yasubira kurekurwa zahise zitumiza ku inama giturumbuka ku kirimba c'umukuru w'igihugu Gitega. Ni inama ikomeye cyane yatumiwemwo bamwe mu bakukuruke n'abakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Muri iyo nama harabwe kubiki General Guillaume Bunyoni yoba agiye kurekurwa canke se aracahamishwa mu munyororo. Biruko mu nyuma zuko mu gisata c'umutekano irya nino mu bice bitandukanye abanyagihugu bariko bakorora amosozi. Ni mu nyuma zuko habonekeye ibiziga bitari bikeyi, bamwe bakavuga ko vyoba bigirwa n'akarwi nkora barakimbonera kure, abandi nabo bakavuga ko babara bari mu kiroberi cyashinzwe n'umuntu akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bariko bagandagura abanyagihugu. Turaza kubashitsa ko nayavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Wowe ico usabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho genda ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuze tuyakuramburira yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kanama. Eka ntangure ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Iyi ni Burundi News TV, ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza
amakuru hama bakayaturungikira twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Twababwiye amakuru akomeye cane mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yahejeje guhindura ingingo zose zapfundikiwe mu nama yabaye ejo ku biro vy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Twababwiye n'amakuru akomeye cane avuga ko amagara y'umushinga amateka gatorwa sakuru bari mu vyago arahejeje kurungika ubutumwa, turaza kubibashitsa ko vyose ido nido. Eka imbere yuko tubibashitsa ko tubashitse ko yavugwa irya nino mu bisata bitandukanye, turayatangurira mu gisata c'indero aho wamwigisha wo kw'iseminari ntoya ya Muyinga Leonidas Maniragaba ahejeje gusozera urugendo rwiwe rwo kuzunguruka Burundi bwose n'amaguru mu minsi 26 gusa. Kari akanyamuneza kadasanzwe ku bagenzi, inshuti n'umuryango w'uwo mwigisha, aho yashika neza neza mu ntara ya Muyinga aho yatanguriye urugendo rwiwe rwo kuzunguruka Burundi bwose n'amaguru, urugendo yise Tour du Burundi pour l'éducation, yateguye mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 30 amaze ari umwigisha murezi. Urwo rugendo rwo kuzunguruka Burundi bwose n'amaguru Leonidas arukoze mu minsi 26 kuko yahagurutse neza neza ngaho ku iseminari ntoya ya Muyinga, yarutangiriye kwigenekerezo ry'14 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2023, akaba rusozereye kuri uyu wa 8 Myandagara umwaka w'ibihumbi 2023. Nkuko yabitwiganiye agishika ngo urwo rugendo yarashoboye kwigiramwo ibitari bikeyi, yarabonye ingene abarundi bakirana, baramwereka urukundo ndetse n'amahoro arangwa mu Burundi. Akaba asozereye urugendo amagara yiwe yifashe neza, ariko ngo aracafise amabavu mu birenge kubera kugenda urugendo runini cane adakura ibirato. Wawundi ngo nta vyama vyera Leonidas muri urwo rugendo ngo hariho aho vyashika bakamwikeka nk'umugizi wa nabi, aho yaduhaye akarorero nko muri zone Rugazi komine Kabarore intara ya Kayanza, vyashitse agafatwa ikiringo c'amasaha 2 arenga bamwagiriza ko ari umugizi wa nabi kuko yarasohotse ibarabara riva mu kibira wenyene. Leonidas rero arashimira abarundi bose bamuteye intege mu kumuha amazi hamwe n'udufaranga two kwifashisha, abandi bakamufungurira, hari n'abamubona bakamutwaza isakoshe, hari n'abashaka kumwunguruza n'ingendeshwa akanka kubera ko yari yihaye ihangiro ryo kugenda n'amaguru. Ivyo byose bigaheza bikamutera intege mu rugendo yararimwo. Tubandanirije amakuru yacu kwa yavugwa mu gisata c'indero, amakuru akomeye cane adushikira. Hatanzwe impapuro z'umutsindo ku ishure rikuru rya Busiga mu ntara ya Ngozi. Bahawe impapuro z'umutsindo kuri uyu wa 8 Myandagara umwaka w'2023, bose hamwe ni 77, harimwo abakobwa 73 n'abahungu 4. Bakaba bize ivyigwa bitandukanye biri mu bisata 5. Muri ivyo birori vyabereye kuri lycée Busiga, abajejwe intwaro bakeje iryo shuri n'umuyobozi waryo Matilde Kazamahoro ku bukerebutsi n'ubumenyi iryo shure ryahaye abanyeshure 1881 bamaze kuharonkera impapuro z'umutsindo kuva mu myaka 70 rimaze rishinzwe. Hakaba havuzwe ko uwahora rirongoye agiye gukarisha ubwenge mu bihugu vyo hanze. Iryo shuri lycée Busiga rikaba ari rimwe mu mashuri atanafise uburaro yakira abanyeshure 1000 ku mwaka. Nayo mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Ngozi, abayoboye amavuriro ya leta mu bice bitandukanye vyo mu buraruko bw'u Burundi bashikiriza ko abaganga bita abageneraliste bariko baheba akazi ku bwinshi baja mu bihugu vyo hanze. Henshi mu bitaro bikuru bivugwa nko mu ntara ya Ngozi, abaganga bita abageneraliste nibo benshi bavura indwara zose keretse zikeneye. Abahinga bita abasepecialiste
muri iki kiringo nko kuva mu kwezi kwa mbere umwaka w'2023 nko ku bitaro bikuru vya Ngozi hari abaganga 18 b'abageneraliste abarenga 5 baramaze kwiyandikisha mu bihugu vyo hanze bashaka kujabuka nk'uko bishikirizwa n'abo bayobozi b'amavuriro mu buraruko. Abayoboye amavuriro ya leta bavuga ko imvo nyamukuru ari agashahara gatoyi abaganga bahembwa ugereranije n'akazi bakora. Aba bayobozi bagasaba leta ko yogira ico ikoze kugira abagwayi bo mu Burundi baronka babavura, kuko mu minsi itari kure cane ibitaro bikuru vya leta bizosigarana abaganga bakeyi cane. Nayo mu makuru akomeye cane twababwiye mu biganiro vyacu vyatambutse, umupolisi yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi ariko avuga ubutumwa kuri ubu arapfunzwe, ariko akurikiranwa ku caha co kwagiriza atacemeza afise no kwambika iceyi inzego z'igihugu. Ivyo ni ibihejeje gushikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Colonel de Police Nduwimana Desire kuri uyu wa 8 Myandagaro umwaka w'2023, inyuma y'inkuru iri kwivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi y'umupolisi yabonetse mu masanamu ariko avugira ubutumwa mu gipolisi kijejwe gukurikirana uruja n'uruza rwo mw'ibarabara peseri. Yambaye umwambaro w'igipolisi, idarapo ry'igihugu mu ntoke hamwe na Bibiliya, avuga ko abahakorera barya ibiturire. Umuvugizi w'igipolisi agira ati ego cane. Umuvugizi w'igipolisi mu majambo yiwe agira ati ego cane ivyo bintu vyarabaye. Umupolisi yitwa Cap de Police Chef Niyonkuru Jerome yari asanzwe akorera akazi kiwe mu gisagara ca Bujumbura aho bita muri police judiciaire, hanyuma yiha umurimo wo kuja kuvuga ubutumwa, ariko si akazi yatumwe n'urwego rw'igipolisi kibijejwe kandi ntari no mu bajejwe akazi kubwibutsamana mu gipolisi c'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi abandanya agira ati rero yarifatiye mu gahanga yongera aratuka inzego, si umugumutsi kandi ni umuntu akomeye gushika uyu mwanya ari mu biro vy'inyamiramabi, ariko arumvirizwa ku makosa yakoze mu guhagarikwa yagirijwe kurenga amategeko 2 yo mu gitabo c'amategeko mpanavyaha c'u Burundi nk'uko Nduwimana Desire abandanya bimenyesha ngo bariko baramurabira ku itegeko nimero 264 n'amajana 267 havuga ibijanye no kwagiriza umuntu atacemeza hamwe no kudakora icajejwe mu kwambika iceyi inzego z'igihugu, kuko kurya ngo siko yari kubikora, yari kuvuga ngo genda murabe naka namubonye arya ibiturire kandi akerekana n'ivyemezo, niho yari kubagiza ico afasha nayo kubibaza ko boba bamupfunze bidakurikije amategeko canke ko yoba agendana ingwara yo mu mutwe. Nduwimana Desire avuga ko urya mupolisi ari umwe mu bakozi bajejwe urwego rujejwe inyamiramabi, wiyaba agwaye hariho urwego rubijejwe ari kumujana kwa muganga kandi ntagwaye nk'uko nawe nyene avyiyemerera ko avuga ubutumwa, naho mu rwego rujejwe ubutumwa mu gipolisi c'u Burundi atarimwo kuko hariho abandi babijejwe. Aheraheza amenyesha ko abajejwe kuvuga ubutumwa bafise aho bakorera bataja mw'ibarabara nk'uko urya yabikoze, nico gituma ategerezwa kwishura ku bijanye n'amakosa yakoze. Nayo mu makuru akomeye cane abandanya kudushikira kuri bwa busuma bugirwa n'intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, hari icemezo cyahejeje gufatwa gikomeye cane ko muri kuno kwezi k'8 umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura azotanga ikirangaminsi c'ingene urupangu rwiwe canke kibanza yahawe agiye kucubaka. Bakabandanya bavuga ko ngo atabishoboye kizoca gihabwa ababishoboye. Ivyo ni ivyashikirijwe mu kiganiro umushikiranganji yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 5 igenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2023. Umushikiranganji Dieudonné Dukundana agira ati ubu tugiye guhagararira ibijanye no kugura canke kugurisha ibibanza mu bisagara.
abantu bose bafise imigambi yo guteza imbere igihugu nibo bagiye gushirwa imbere mu kuronswa ibibanza bijanye n'ivyo bikorwa bagiye gukora. Kubwiwe ivyo kuvuga ko ibibanza vy'Ibujumbura vyuzuye ngo tuje igihanga aho turimo imiceri dutangure gukata ayandi matongo vyarahagaze. Ubu tugiye gusubira muri ibi bibanza vyose bitubatse kuko vyategerezwa haba mu gisagara hagati haba no mu makaritsiye yo ku mpera z'igisagara, hoba mu makaritsiye industriel n'ahandi, kugira ngo birya bibanza vyose bitariko birakoreshwa ico vyategerezwa gukora tubihe abanyamitahe, tubihe bene wacu bari hanze, abanyamahanga bipfuza gushinga imitahe mu Burundi kugira igihugu gitere imbere. Kubakana ko hariho imbona kazoza yerekana uko Burundi bwoba busa muri 2040 na 2060. Umushikiranganji amenyesha yuko ari abarundi ubwabo bategerezwa kuyikorera. Mu majambo yiwe yagize ati nico gituma dutangarije ababa mu gisagara cane cane ca Bujumbura no mu bisagara vyo hagati mu gihugu hagati tuzohashika yuko abantu bose bafise ibibanza, duhereye aha muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganje mu gisata kijejwe ibisagara kugira ngo tubahe ishusho yuko igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 iri imbere. Muri uku kwezi k'umunane umuntu wese afise itongo asabwa gutwara ikirangaminsi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri iyo myaka 16 iri imbere. Umushikiranganje kandi aragabisha ati utozazana ikirangaminsi ciwe tuzobona ko ataca ashoboye, turondere abashoboye kubaka ico kibanza niko igihugu gitegerezwa gutera imbere. Twavuze yuko tuzohera muri Mukaza ariko no muri Muha, muri Ntahangwa hariho naho nyene ukuntu igisagara bagicafye bivanye n'ingene igihugu kiriko kiratera imbere. Nibaze mu bushikiranganje rero tubereke ingene bategerezwa kubaka. N'amakuru akomeye cyane adushikira nayo kuri yayandi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye ivyuko kuri ubu ngubu Mutama Agathon atabaza umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko bivugwa ko hari abantu bitwaje ibirwanisho bateye inyubakwa yiwe, bikaba ngo biri muri wa mugambi w'imbonerakure n'uwuramutswa amabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wo kumuburabuza gushika yemeye kuyoboka umugambwe. Abaryango biwe ka nawe ubwiwe barafise umutima uhagaze ko bashobora kugirirwa nabi mw'iri joro. Yarungitse ijwi rirerire, abamenyesha amakuru bacu baracaritunganya tuzaribashitsa ko ido nido. Twababwiye amakuru akomeye cyane kandi ajanye nuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa ko atazokwigera yemera ko General Bunyoni arekurwa. Ni mu nyuma z'uko mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu biro bikuru vy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yapfundikiwemwo ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kugirira ikigongo yuwahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru kuri ubu yarahiye ararengwa ko atazokwigera amurekura. Biruko mu nyuma z'uko Bugarama hari indongozi yo ku mutumba yabogojwe kubera yacikije. Venaciza yararongoye umutumba wa Magara ya kabiri muri komine ya Bugarama mu ntara ya Rumonge n'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, yarakuwe ku ngingo ya musitanteri kuyu wa kabiri uheze. Ikosa yagirizwa nk'uko bivugwa na musitanteri nuko yarongoye bidaciye mu mategeko. Nayo Ibururi umwigisha wo kuri lise Bururi yicishijwe igipanga. Felix Ndikumana umwigisha wo kuri lise Bururi n'ubumanuko bw'u Burundi yaricishijwe igipanga mu ijoro ryo kuyu wa gatandatu rishira Uwimana. Amakuru mumenyesha amakuru wacu yagerageje gutohoza muri ako gace nuko ababikoze vyikekwa ko babarabo mu kagwi nkorabara k'imbonerakure. Biruko kandi mu nyuma z'uko muri ico gisata c'umutekano
ibiziga vyovyo bibandanya gutorwa irya nino. Inyarusange haravugwa amakuru y'ikiziga c'umwana. Inyarusange haravugwa amakuru y'ikiziga ca Irutingabo Are Donkesi w'imyaka 3 n'amezi 6 catowe ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 5 Rusama uyu mwaka nyene mu ruzi Kiriba rugabura umusozi Nyarubenga na Kigara muri komine Nyarusange ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Ayo makuru akaba yemezwa na musitanteri wa komine Nyarusange akamenyesha ko amatohoza yatanguye biruko mu nyuma z'uko Ikirundo umuntu umwe yishwe uwundi arakomeretswa bikomeye. Imbonerakure zo ku mutumba Bishisha abapolisi hamwe n'abakozi bo mw'ishamba kimeza rya Murehe ryo muri zone Gatare muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo buraruko bw'u Burundi barisha umuntu wundi yarakomerekejwe. Abo bakorewe ivyo bikekwa ko bariko biba ubutare. Abandi batatu bikekwa muri ubwo bubisha bari mu minwe y'inyamiramabi. N'amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira biruko mu nyuma z'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Irucuru havugwa amakuru akomeye cyane ajanye n'igitero c'abitwaje ibirwanisho cahitanye abantu bashika ku 19 n'inka zishika ku 300 nazo ziricwa. Kuri uyu wa gatatu abantu bitwaje ibirwanisho barateye ikigo gihaye indara bateshejwe izabo Ikizimba. Ibiharuro bitangwa n'amasoko yo muri ako karere avuga ko hari abantu 19 bishwe hamwe n'inka 300 zishwe. Abakoze ico gitero bikekwa ko ari abarwanyi baye mu 23. Abo nta na kimwe barashikiriza kuri ivyo bagirizwa. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye n'umubonano wagirwa n'abakenyezi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kw'ihoteri mu gisagara ca Bujumbura. No mubonano wahuza umukenyezi w'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza ni Denise Bucumi Nkurunziza na mama Burundi Angeline Ndayishimiye akaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aho mubonano waritabwe n'umukobwa wa Bunyoni Darirene Bunyoni eka n'umutambukanyi wa Bunyoni nawe yari yawitavye n'abandi bakenyezi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ngo bakaba kwarukurabira hamwe bijanye nuko irekurwa ry'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ritagira inkurikizi na cane ko ngo abo bakenyezi baciye bapfundika ko ibijanye n'irekurwa rya Bunyoni baca babicisha mu buvugishwa mu mashengero barongoye kugira abanyagihugu ntibace babona yuko ari umugambi ukomeye cane umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bamwe mu bitavye uwo mubonano nibo bahejeje kuturungikira amakuru abo bakenyezi baraciye bafata ingingo ikomeye cane yo kubicisha mu buvugishwa hama Bunyoni agacare kurwa agasubira gushingwa amabanga akomeye cane. Ivyo kandi ngo barabitumwa n'abatambukanyi babo na cane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Neva. Amakuru akomeye cane yadushikiye mu nyuma z'uko biheza kumenyekana ko hari umugambi wo kurekura General Bunyoni. Intwazangabo zikomakomeye mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD na cane urongoye uwo mugambwe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo baraciye bafata ingingo yo gutuma ko inama giturumbuka ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Aho bafatiye ingingo zikomeye cane zirimwo kuraba neza ibijanye n'irekurwa rya Bunyoni. Hari ibindi kandi bikiri mu kinyegero kuvyigiwe muri iyo nama. Reveriyano Ndikuriyo ngo ari mu bipfuza ko General Guillaume Bunyoni yakubitwa intaye mu gahanga akarenguswa imbere y'ubutungane akaryozwa ivy'ubusuma yagirizwa. Eka ku ruhande rw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nabo bafatanya urwo rukino rwose ngo bakabona yuko hegishitse kugira General Guillaume Bunyoni abe yasubizwa mu mabanga yiwe. N'amakuru akomeye cane yajeje kudushikira. Eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya 8 Myandagaro umwaka wa 2025.
2023. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwaje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho gene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.